Amahoro y'Imana bane namwe inshuti bakundwa mwashimye gukurikirana ibiganiro bica hano kumbonesha kure yanyu ya BTV Burundi. Numwanya mwiza kugira tubashikirize amakuru yacu yuno munsi, amakuru duhera ku ngingo nkuru ziyagize. Umugwi ugizwe n'abantu 100 bahurikiye mu idini rya Islam nibo bagiye gufashwa kugira ngo bakoregwe ubugeni ni umuryango w'Abayisilamu mu Burundi ariwo Komibu bafadikanije na Fondation Al Hikma. Abazoba bakwije ibisabwa bazomenyeshwa umunsi ubugeni, muraza kubikurikirana mwidonido y'amakuru yacu. Nago ugwaruka rw'u Burundi rurasabwa kwijukira gusoma ibitabo kuko ataco vyica ahubwo ko byongereza ubumenyi. Ivyo rero bikaba byashikirijwe na Napoleon ahishakiye asanzwe ari umucyorora bisomwa mu kigo cindamura bitabo gusoma. Navyo nyene muraza kubikurikirana murano makuru mukanya. Nongeye kubaramutsa ndabahani ikaze kugira mukurikirane idonido y'amakuru yacu twabateguriye kuri uno munsi. Umugwi w'abantu bashika 100 bahurikiye mu idini rya Islam nibo bagiye gushigikirwa kugira ngo bakoregwe ubugeni n'umuryango w'Abayisilamu mu Burundi ariwo Komibu bafadikanije na Fondation Al Hikma. Inkuru nyamukuru na mugezi wacu Elvis Munyaneza. Nkuko biri mu itangazo ryasohowe n'umuryango w'Abayisilamu Komibu ushigikiwe na Fondation Al Hikma, kwigenekerezo rya 2023 ndamukiza haratangujwe igikorwa cyo gushingirwa mu bugeni rusangi bw'abantu 100. Ico gikorwa kikaba cerekeye abafise ibikorwa vyo kwibeshaho ariko bafise ikibazo cyo kuronka inkwano. Komibu ishigikiwe na Fondation Al Hikma izobatangira inkwano no kubashingira yongera baronse urupapuro rwemeza ko ubugeni bwabo bwemewe n'amategeko y'Islam. Umwe mu basanzwe basengera mu idini rya Islam arashima ico gikorwa, agahanura abagiye gukorerwa ubugeni kwitegurira neza ubuzima bagiyemo kuko aribwo bukomeye gusumba gukorerwa ubugeni. Nibaza yuko habonetse ubwo bushobozi bwo bushobora gukwera imisoro itandukanye mu idini rya Islam ni vyiza ko murabizi yuko kugira ubukwe ni nko gukora isengesho. Rero sinovuga ngo ni bibi bakwereye mugabo nobaza abahungu bashaka gukwa kuko fet urubanza ni ikintu kiba umunsi umwe, mugabo ubuzima muba mugiye kubana uba ari ubuzima muba mwemeranye kubana mu mahirwe no mu marushwa imyaka yose. Ubuzima nabwo hari byinshi bisaba muri no minsi, abana b'abakobwa barakenera ibintu byinshi cyane bitandukanye. Ngomenya ko abari mu gisagara ca Bujumbura bazotora izo fishi ku biro bikuru vya Komibu i Bujumbura bitwaje urupapuro rwa Amir wa komine rwemeza ko ari Islam kandi ko yegwa n'iri tangazo. Iyo fishi ihejeje kuzuzwa ikazorungikwa iwabo n'uwo bazubakana yuzuze ibimwega, yongere yemezwe n'umuvyeyi w'umwigeme. Bahejeje bazoyigarukana aho bayikuye iri kumwe n'ifoto y'uwifuza kurongora na fotokopi ya karanga muntu yiwe. Iyo fishi izogaruka iherekejwe n'ikete rya Amir w'ikomine yiwe, na igenekerezo ry'ubwo bugeni rikazomenyeshwa abazoba kwije ibisabwa. Ibikorwa vyo gutora ifishi bikaba bitegekanijwe kuri wa mbere igenekerezo rya 28 ndamukiza, gushikana ifishi aho wayikuye ku igenekerezo rya 19 Rusama, gushikana ifishi mu mugwi uwijejwe ni ku igenekerezo rya 20 Rusama uyu mwaka. Ugwaruka rw'u Burundi urakwiye kwijukira gusoma ibitabo kuko ugusoma ibitabo nta ruhombo rurimo ariko kandi vyongereza ubumenyi. Ivyo rero bikaba byashikirijwe na Napoleon ahishakiye asanzwe ari umucyorora bisomwa mu kigo cindamura bitabo gusoma. Elvis Munyaneza. Mu gihe hariko arasozegwa indwi yahariwe gusoma kuri uyu wa gatanu igenekerezo rya 2025 ndamukiza uyu mwaka,
ibikorwa vyatunganijwe n'ikigo c'indamurabitabo gusoma Napoleon Ahishakiye batazira Segihembe umutyorora bisomwa mu ndamurabitabo gusoma arashikiriza bimwe mu vyaranguwe muri iyo ndwi hagati y'abasomyi n'abanditsi bahujwe n'ico kigo akanerekana zimwe mu ntambamyi abakorera mw'ico gisata bagira. Igitabo rero ni igikorwa kitoroshe kimwe mu bikorwa mvabwenge bitwara umwanya munini ariko natwe rero akazi kacu kukaba ari kubikiraro gihuza umusomyi n'umwanditsi. Twarabonye ibitari bike nibaza mu ntango mwaraje abadukurikirana canke abakurikirana televiziyo BTV barabonye ivyo twayaze kuko tuyitangura aho ihangiro hari uguhuza abasomyi n'abanditsi abagura ibitabo n'abadandaza ibitabo kugira ngo tumenyere hamwe ingorane kumbure zihanze abasomyi ingorane zihanze abanditsi kugira ngo dushobore gutorera umuti rero ibi nabiriya kugira igitabo canke umwuga w'igitabo utera imbere. Twarashoboye kuronka abatari bake igitigiri c'abantu bashika 70 baratugendeye muri iyi ndwi kandi batugendera ihangiro ari rimwe ari rwa rukundo bakunda igitabo ari ka kanovera babona gakwiye kongerezo ngo bwanditsi canke igitabo gishobore gutera imbere. Abenshi baravuga ko uburyo budandazwa ku gitabo ari bwinshi canke aba banditsi bakavuga bati uburyo busabwa kwandika igitabo ni bwinshi ariko akeza karigura niko bama bavuga. Nibaza ko igikomeye ari gutahura ivyo dukora n'impamvu kumbure ibintu bikorwa kw'ivyo biciro baba bibaza ko ari binini ariko twe tubona nka bito uravye ubuzibuba bwakozwe kuko gufata iciyumviro cyari mu mutwe w'umuntu ukagishira mu mpapuro canke iciyumviro cyari ku mpapuro ukagitondekesha kugira umuntu umusomyi azogisome atahura azogisome aryoherwa azogisome yishira mu kibanza c'umwanditsi azogisome abona ubutumwa ashobora gukuramo aho abandi si igikorwa coroshe. Nuguhimiriza rero bagatahura ko igikorwa c'ubwanditsi atari igikorwa coroshe. Majoro tubayarara turirwa tudafunguye turiko turaraba ivyo rero ni ukwitanga ngo ni hari umwanditsi yo yavuze ngo ni ushaka ikiremba cirasako nukuraba rero uko umuntu wese yoterera harabaterera inguvu harabaterera ivyumviro bose turabaha rero ikaze mu kurindira rero ko kumbure iki gisata kizotera imbere tugashobora kuja muri bwa buryo twebwe twironderera umuntu tukamuriha kugira ashobore kuza kwandika canke aduha ivyumviro dushobora kwandika bivanye n'ivyo tubona abasomyi. Napoleon Ahishakiye aranasigura bimwe mu vyokorwa kugira mu Burundi umwuga wo kwandika ibitabo utera imbere akanahimiriza ugwaruka kwijukira gusoma ibitabo. Igisata gutera imbere no gutahura uruhara n'agaciro k'igitabo mu kibano no gutahura uruhara n'agaciro k'igitabo mu nyigisho no gutahura agaciro n'uruhara k'igitabo mu buzima bwa minsi yose. Gusoma ivyo basoma sibike basoma akayoga bibuke ko n'igitabo gisomwa basoma ibindi navyo bibuke ko igitabo gifise ico gishira mu mutwe atawe cica nta kibazo na kimwe uzogira ngo wasomye ibitabo vyinshi ariko uzoronka ubutumwa bw'ishobora guha abantu ugutandukanye ngo bagutahure utahuza abandi ivyo abandi badatahura bityo wicitegerezo mu kibano. Ikigo c'indamurabitabo gusoma cavutse mu mwaka w'2021 kikaba candika mu Kirundi no mu Gifaransa ibitabo biri mu mice ine harimo n'ibitabo vyagenewe abana. Nkuko ariho amashure yigisha abagendana ubumuga buboneka leta irakwiye gutanguza no gufasha kugira ngo habeho amashure y'abagendana ubumuga butaboneka arivyo bita autisme mu rurimi rw'igifaransa. Ivyo rero bikaba vyashikirijwe na Bernice Dusabe asanzwe ari umuyobozi w'ikigo Talitha Kum Autisme Burundi kasaba yuko ico kigo coshigikirwa na cyane ko gisanzwe gikurikirana abana bagendana ubumuga bwa autisme. Ingabire Nintia Martha. Abashakashatsi bavuga ko indwara y'ubumuga butaboneka autisme ari akarondirondi ishikirizwa na muganga Melissa Ingabire akurikirana abana bagendana ubwo bumuga mu kigo Centre Talitha Kum Autisme Burundi. Umwana afise ico kibazo arakivukana si ikintu yandura amaze kuvuka canke ariko arakura mushobora kucandura akuze ni kuva avuka abagifise ahaniniya ubushakashatsi bumaze gukorwa buburiza cane ko biva ku co bita genetique. Autisme ntabwo tuvuga ko ari indwara nk'izindi ndwara dushobora kuvuga tuti uyu muti niyawufata bizomufasha akire
autisme umuntu arayivukana kandi akapfa anayifise yitwa gutyo, ariko uko afatwa akurikiranwa hariho ibintu bitera imbere mu myitwarire yiwe, mu mibereho yiwe, mu gutahura kwiwe, bivanye n'ubufasha aronse, bivanye na novuga niveau de sévérité, kubera autisme igira ingezo zitandukanye zirushanya novuga umukazi. Rero bivanye na niveau umwe wese afise ndatera imbere, mugabo novuga nko ufise ibyo bita niveau 1 birigeje, nibo kenshi biga bakora ubuzi nk'abari co kimwe wo kuri niveau 3 bita sévère, usanga n'ibyo mu buzima busanzwe bikimugora. Isi ndwara nta muti uhari uyivura, mugabo hariho ubufasha butandukanye bushobora gutangwa umwe wese bivanye n'ico umuntu abona ko. Bernice Dusabe, umuyobozi w'ikigo Talitakum Autisme Burundi gisanzwe giherekeza abana bafise ubwo bumuga, aragira ico asaba leta. Dufise ikigo gito, dufise capacité d'accueil y'abana 19, 133 bandi barigaho baraja ku mashure ntibabakira, barabirukana kuko ntibazi ico babafasha. Ego hari hakenewe ko haguka tugashobora guheponda kuri iyo demande niniya. Hanyuma no ku mashure leta igaheza igashiraho des classes inclusives, des écoles canke inclusive nyinshi zishobora kuza zirajamwo abo bana bafite ce genre d'handicaps, handicap invisible, kuko abafise handicap visible bobo barashobora biraboneka kandi barabasupportinga. Hari amashure y'abana bafise ubuhumyi, hari amashure y'abana batumva, ariko aba autiste ntibaheza ngo baronke prise en charge canke accompagnement iyo bagiye mu mashuri, iyo bashoboye no kugera ku iyo ntambwe biraheza bikabera blocage, kandi bari abana bafite des potentiels bashobora gutera imbere bagateza n'imbere igihugu. Hanyuma le centre fonctionne kuri frais de prise en charge z'abavyeyi no ku madon tuheza tukaronka y'abantu bamwe baheza bakadufata mu mugongo. Biraheza rero ibikoresho ko murumva ko bizimvye, murumva kandi ko hakenewe n'abigisha benshi bivanye na niveau za autisme ko zitandukanye. Hari baba bakeneye ubufasha umwe, ukuvuga harakenewe equipe niniya, kandi n'izo formation murumva ko aba specialiste barazimvye, ntabahari, bisaba uburyo bwinshi, prise en charge irazimvye, turakeneye ubufasha. Mwomenya ko umugwi Zinduka Club w'abinonora imitsi mu kunyonga amakinga batunganije urugendo rwo gushika Imwanza mu gihugu ca Tanzania banyonga amakinga mu ntumbero yo guhimiriza abanyagihugu kubijanye n'ubwo bumuga butaboneka bwa autisme. Inkuru yacu ya nyuma yano makuru tuza kuyishikirizwa na Joyeuse Ingabire, aho aza kutumenyesha ibivugwa hirya no hino mu makungu. Mu gihugu ca Canada, umugabo w'imyaka 30 atwara imodoka yarishe abantu 11 akomeretsa abandi 20 ku munsi wa gatandatu mu ijoro mu birori by'abanyafilipine i Vancouver mu burengero bwa Canada. Akaba yagirijwe ubwicanyi nk'uko bimenyeshwa n'igipolisi cyo muri ako karere ku munsi w'Imana. Yishe abantu 11 akomeretsa abandi benshi mu birori by'abanyafilipine. Yagirijwe ubwicanyi nk'uko abapolisi babimenyesheje ku munsi w'Imana igenekerezo rya 27 Ndamukiza. Uwo mugabo w'imyaka 30 akaba yarafise ivyo yagirizwa 8 by'ubwicanyi nk'uko abapolisi babivuga mu itangazo ryabo ko hariho n'ibindi yagirizwa. Uwo mugabo azwi ko aba i Vancouver, ivyo bavuga ko atabikoze abishaka ngo asanzwe afise ingwara yo mu mutwe nk'uko abapolisi babivuga. Muri Liban naho intambara yahagaze kuwa 70 mu Nyonyo, ingabo za Israel zihora zitera muri Liban, zivuga ko zitera abagwanyi ba Hezbollah. Israel yarateye igisagara co mu bumanuko bwa Beirut ku munsi w'Imana inshuro zitatu kuva intambara ihagarara. Ikaba yamaze umwaka urenga intambara hagati ya Hezbollah na Israel, nyuma y'igitero cabereye ku kibanza c'uwo muhari w'abashigikiye Iran hafi y'umugwa mukuru wa Liban. Abategetsi basavye abajejwe amasezerano yo guhagarika intambara guhatira
isaba Israeli guhagarika ibitero vyayo ubwo nyene. Naho intambara yahagaritswe kuwa 70 Munyonyo inyuma y'amezi 2 y'intambara hagati Israeli na Hezbollah, ingabo za Israeli zihora zitera muri Libane zivuga ko zitera abagwanyi b'uyo muhari ukaba waracitse intege. Umumenyesha makuru wa AFP yarabonye umwotsi uriko uraduga hejuru y'inyubakwa imwe mu karere ka Adat inyuma y'ico gitero. Umumenyesha makuru wa Liban avuga ko hari ibisasu bitatu byarashwe. Ico gitero cabaye inyuma y'aho ingabo za Israeli zisavye kwimuka vyihuta, bikaba vyerekana ko batera ibibanza vya Hezbollah muri ako karere. Imbonesha kure muri ako karere yatangaje ko iyo nyubakwa yariko iravamwo umuriro mwinshi. Ni kuri iyo nkuru bivuga amakuru yo mu makungu turangirije ko amakuru yacu yuno munsi, tukaba tubashimiye mwese aho mwashoboye gukurikirana ano makuru. Nshimire abamenyesha makuru ba BTV bashoboye kudufasha kugira ngo ano makuru ashobore kuboneka, ndetse n'abari mu buhinga bw'ivyuma mwadufashije cyane kugira ngo ano makuru ashobore kubashikira atagatsembwa. Ndabasabe mubandanye mukurikirana ibiganiro mushikirizwa n'imbonesha kure yanyu ya BTV Burundi. Imana ibafashe naho ubutaha.